dusenga Imana. Urakoze Mana, turaguhaye icubahiro. Wakoze ko waduhaye ubugingo, ubuzima. Wakoze ko wemeye ko tubona uno mugoroba. Mwami, indwi yaratanguye, watanguranye natwe tugeze ku munsi wa gatanu, kandi turizera kubandanya kubana natwe. None ubwoko bwawe turakoranye kugira ngo tuduze amashimwe, twimbaze, tuhinaze. Mwami, niwakira amashimwe ava mu mitima yacu, kuko ni mu mutima tugushimira. Ko wabwiye ujya Musamariyakazi ati igihe kiraje kandi kirashitse, aho abasenga by'ukuri bazosenga Imana mu mwemu no mu kuri. Rero Mwami, turi muri ubwo bumwe, turi muri iyo mwemu tugusenga. Rero muhabwe icubahiro, turaguhaye ikaze, bane natwe kuri uno mwanya. Ibikorwa vyose, ijambo riza kuvugwa Mwami, aba ari wonyene ubifata, kandi utubera Imana, utubera umurongozi. Nuko ushishikare kuzana n'abandi muri uno mwanya, mu izina rya Yesu Kristo nzabishima. Amen. Uko hano ijambo ryatubwiye ngo muhari mu masengesho ngo mufasoni ni Yohana 4:21. Munyizere igihe kiraje aho mutazorinda kuja gusengera data kuri uriya musozi canke i Yerusalemu. Ariko igihe kiraje kandi kirashitse aho abasenga b'ukuri bazosenga data mu mpwemu no mu kuri. Amina, haleluya. Ndabahaye ikaze rero. Mwami Yesu, turagushimiye cane ko watugiriye neza, ukatuzigama, ukadushikana kuri uyu munsi, kuri ino saha turi bazima. Ni iteka dutewe kuko hariho benshi batahashitse, hariho abapangiye imigambi myinshi batahashitse, ariko twebwe tugiriwe ubuntu, turaronsa akanya ko gushika ngaha, kandi turagushimiye Mana ko wadutandukanije n'abandi, wadusumbishije abandi, uduha iyi nteguro y'ijambo ryawe tutarumva ariko twiteze kumva, kandi tuzi ko idushiramwo inkomezi. Kandi none rero urakoze uragahora ku ngoma. Umukozi w'Imana waturungikiye kuri uno munsi, turasavye Mana ngo uko nawe agabura yunguke nk'uko natwe twungutse, kandi umukoreshe nk'igikoresho cawe, aba ari wowe wivugira nawe Mana, abo wagamburutse ubimuhereko n'ipurusa, kubera ko yagamburutse akemera kuyoboka no gukorera ubwoko bwawe ku bwawe. Turagushima Mana kubw'agakiza waduhaye, twizeye Mana haduhagaze ngaha, turazi ko turi mu bukuri muri Yesu Kristo. None turaguhamagaye, karibu nk'uko ijambo ryawe rivuga, ijambo ry'Imana rivuga ngo aho babiri canke batatu bazaba bakoraniye mu izina ryanje, turi mu izina rya Yesu ngaha. Turakwinginze rero ngo ufate ikibanza c'ubwami, maze muhemu wawe ayobore umwe wese, umwe mu vyo avuga no natwe mu gutahura, kandi udushoboze ngo iri jambo ntiribe iryacu gusa, tuze dushobore no kurihereza abandi bazorikurikirana hamwe natwe, nabo bagahezagirwa nk'uko bimaze iminsi bigenda ku bundi butumwa bwagiye butangwa, kandi tukumva mwo koko urutoki rwawe canke ukuboko kwawe. Turabigushima rero kandi twizeye, ni mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo yadusheseye amaraso ku musaraba, agapfa akazuka ku bwacu, kandi ubu ni muzima, ngo nta bwoba dufise, ntaco dutinya, kuko turi kumwe na Yesu. Umwami Yesu rero urakoze, ishimwe n'icubahiro n'ibibi vyawe, mu izina ry'umwami nyene dusavye twizeye. Ego turahaye ikaze rero mwene data Alain Blaise, nkuko nabivuze twari tugukumbuye. Karibu hano twuzuye kumva ico Imana yagushize ku mutima. Ego. Amen. Murakoze cyane. None baramukije mwese mu izina rya Yesu Kristo. Yesu Kristo n'abahedagire. Amen. Ikaze mu mpaye no ku kanya mu mpaye. Imana ibahe umugisha by'ukuri. Abakoranye kuri uyu mugoroba mwese. Nidusangira agace k'indirimbo ko wenyene nicyo tubanda.
ni indirimbo asakandika ariko ndashobora kuvuga igice ca gatatu conyene avuga ngo nzogukunda nyine kunda nkiriho naho sofira ihumeka rizorakugushima niyo zoba ndikondapfa zokubarira ani abo nari nigeze kugukunda niyo zoba ndikondapfa zokubarira ani naho nari nigeze kugukunda. Amen. amen Imana nishimwe nuri kuramutsa mwese kuri uyu mugoroba izina rya Kristo Yesu umwami wacu. amen Kuri tugitangura umuntu wa mbere yasenze Imana tugitangura numvise by'ukuri ko Imana iraha. Haleluya. amen Uko amajambo yose nagenda ategura nza kuvuga n'impeta amajambo ndayahindura cyangwa ndayagumiza kunyene. Mimi na pastor avuga ko kandi nongera nayasoma arayavuga ko uwasenze yavuze ngo mwageze ko bagusenga mu mwemu no mukuri. Haleluya, amina. Na pastor kandi areka we aturongo yavuga ngo harageze ko abasenga Imana ngo bayisenga mu mwemu no mukuri. Imana idufashe cyane. Nta kindi gice n'ubundi naronse nacewe ico gice ca Yohana twashobora gusoma amajambo menshi ariko dufise ijambo tuzagukuramo. Haleluya. Kandi ijambo tugiye kuvugana ko uyu munsi ni ijambo ngiye kuganira ko n'abana b'Imana. Amen. Yesu nashimwe cyane. Imana ishimwe cyane. turakumva Imana ishimirwe nayo mbonye n'ubu bwanjye byanshikanye. Ubushize ku munsi wa gatatu umukozi w'Imana yatwigiye ijambo rikomeye mutwoye kurunguruka ngo dushike neza muri Kristo. Amen. Kuri abantu be barunguruka niryo jambo twigishije ryari ijambo rije kubwira abantu ko turi mu nzira y'agakiza. Ijambo riza ritubwira ngo twoye kurunguruka ariko dushike neza. Amen. Ijambo ry'uyu munsi ni ijambo natumwe by'ukuri kuri twebwe nyine twakikijwe. Amen. Ijambo rije ku bakozi b'Imana. Yesu nabishimirwe cyane. Hano umuntu yaje hano n'igiyo mu izina rya Yesu Kristo. Reka dusome ijambo ry'Imana mu izina rya Yesu. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo na Yohana igice cyaho cya 4. Reka duhere ku murongo wa mbere. Tuza kuyasoma mu buryo twese tuyatahure. Turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Titire avuga ngo Yesu avugana n'umusamariyakazi. Umwami Yesu amenye ko abafarisayo bumvise yuko aronka abigishwa benshi kandi abatiza benshi arusha Yohana. Ariko Yesu ubwiwe siwe yabatiza, barabigishwa biwe. Ava i Yudaya asubira i Galilaya, yumva akwiye guca i Samariya. Turashaka kubwira abantu bashitse ubunyene tuko turasoma muri Yohana igice cyaho cya 4 tugeze ku murongo wa 5. Turasoma mu izina rya Yesu. Nuko ashika ku gisagara cy'i Samariya cyitwa Sukara hafi y'umusozi Yakobo yahaye Yosefu umuhungu wiwe, kandi aho hari iriba rya Yakobo. Yesu ananijwe n'urugendo aficara kw'iriba. Hari nk'isaha 6. Amen. Uri umugambi w'Imana Yesu abikoze abibona. Turabandanya kandi ku murongo w'indwi. Haza umugore w'umusamariyakazi uvoma. Yesu aramubwira tumpe utwo kunywa. Umutwo kunywa ku murongo w'8. Kuko abigishwa biwe bari bagiye mu gisagara kugura indya kuri Nevi.
uno musamariyakazi aramubaza ati wewe uri umuyuda none usaba amazi ute jewe ndi umusamariyakazi ni kuko abayuda n'abasamariya banenana. Yesu aramubwira ati yuba waruzi ingabire y'Imana, haleluya, ukamenya n'ugusavye ngo mpa utwo kunywa uwo ari we, nawe uba umusavye nawe akaguha amazi y'ubugingo, haleluya, amazi y'ubugingo. Wa mugore aramwishura ati mugenzi, ko ataco kuvomesha ya ufise kandi iriba rikaba riri rirerire, none ayo mazi y'ubugingo uyakura hehe? Mbega uruta sogokuruza wacu Yakobo yaduhaye iriba, yanywa amazi yaryo ubwiwe n'abana biwe n'amasho yiwe. Yesu aramwishura atunywa kuri aya mazi wese azosubira kugira inyota, ariko unywa amazi nzomuha ntazoba akigira inyota namba ibihe byose, ariko amazi nzomuha azohinduka muri we imbizi y'amazi y'ubugingo yiburuka azumva budashira. Haleluya. Uwo mugore arabwira ati mugenzi, ase ayo mazi sinze ngira inyota kandi sinze ngaruke kuvoma ino hose. Kandi tugarukire hano hantu. Yesu nashimwe cyane. Iri jambo ry'Imana turi kutasoma. Yesu n'ahantu kuri iri diba barahashyize n'abigishwa biwe. Yesu kuguma hano hantu kumbure hari ijwi mu mutima yarabona ujya mugore ariko aramanuka aza kuvoma sumba bwobere kuguma hano hantu. Abigishwa biwe kumbure bari bashonje, baravuga ati reka tujye kurondera ibyo kurya. Baragenda mu gisagara kurondera ibyo barya, ariko Yesu aguma aho hantu. Jambo ry'Imana ritubwira ngo yarafise inyota, kumbure yarafise inyota y'intama yari yarazimiye, yashaka kumuzimura, yashaka kumuzana mu bwami. Amen. Ashaka kumuzana mu ruhongore. Maze uyu mugore amaze kuhagera, Yesu aramubona amubwira ngo mpase ku mazi yo kunywa. Uyu mugore yafise ibintu muri we byo kunena, yafise ibintu bya kera, n'ubundi muri we hari amacakubiri yo gutandukanya abasamariya n'abayuda, ariko mu izina rya Yesu ngo amacakubiri arakugwaho n'umusaraba. Ijambo ry'Imana ritubwira iyo wese afise ibintu buriwe n'umutima ugatatinya, hariho kunena kumvikana mbere y'abantu, ariko ijambo ry'Imana ryati Yesu yashira amazi yo kunywa. Uyu mugabo aramubwira nuko ataco kubona niwava amazi yo kunywa ndakwemerera ikintu kimwe, ndaza kuguha amazi y'ubugingo. Haleluya. Ndaza kuguha amazi y'ubugingo azokubuza kongera kugaruka ino kuvoma. Birashoboka ko ahantu hari, birashoboka ko ahantu hashobora kuba hari umusozi uduga, birashoboka ko ahantu kandi hashobora kuba haramanuka y'ahantu hamanuka imvura iyo yaguye hanyerera umuntu akidoda hasi akikubita hasi, cyari gashika umuyaga ahura n'ibindi bibazo agatemba. Yaduga naho uzuba biba byoroshe, umuntu agira ibibazo byinshi. Uyu mugore yumva umuntu amubwira ati impa mu mazi yo kunywa, niwayampa rero icyo ndakwemerera ndaza kuguha ku mazi yuzuye, kandi ayo mazi nuyanywa nta nyota uzongera kugira ukundi. Haleluya. Nibaza uyu mugore iyo anywa kuri aya mazi Yesu yamuhaye, nitagenda kubwira abandi umva hariho umuti wabonetse kuri ririya riba, hariyo umugabo aho umpa amazi nanyoye niyo ariko aratuma dusubira kuri rya riba. Haleluya. Amena. Amazi yampaye niyo bikantuma numva nta yindi nyota mfise yo kugenda kw'iriba. Kumbura iri riba ryari rikomeye, kuko amazi yari kure, yasa nk'ufise ikivomesho, ntibiba byose nabyo nyine. Ariko uyu mugore Yesu aramushikira amubwira ati impa amazi yo kunywa. Amen. Uyu mama by'ukuri yari ahantu ngira ngo uvuga ati icongiza kikangiza ukuvoma. Hanyuma arashobora kuri ahantu kandi akavuga ati Mana ubu buzima nshira ngibyo akazi nkora karanduhinja pe.
ati icompa nkaza akaruhuka nkaba akazi kanyorohereza ati icompa kumbura umuntu akorera ahantu kure icompa déplacement nkaduga nanje nkaza ndatembera nkaza nagenderamo nk'abandi nkahunga imbeho nkahunga ubukonje tugenderamo nkahunga uruzuba ruje muri sama ruba rwinshi nta n'akayaga kaba karimwo nkahunga ubukonje iyo buje buba ari bwinshi kandi iyo haciye haza umuntu akamubwira ati ndaguha imodoka ndaguha ikintu haleluya kandi umuntu yamushima kandi kwa gusa amen nta gitoro uzosaba wowe gusa uzoza imbere yanjye uzoza kuri sitasiyo ushiramo igitoro winyongera ugenda uja ku kazi utaha muhira ari ibintu vyoroshe cyane maze umuntu ntawe utomushima vy'ukuri iyo uvuye muri ubu buzima muri situwasiyo y'imbeho y'ubushuhe bwinshi y'urugendo rurerure n'amaguru canke n'indi ngendesho canke ikinga canke ikindi ukaronka muri rugendo gutyo akaguha akazi hafi canke akaguha déplacement y'ubuntu ntawe utoshima vy'ukuri niba umugore rero yumvise umuntu waje kumukiza inyota amen aravuga ati ariko ibintu birimo amakinga menshi ni gute woshobora kunywa amazi kandi wowe tudahuje kandi wowe hari ibintu bitagenda neza hariya kandi we basokuru bacu hari ivyo batahurizako haleluya ariko Yesu aramubwira ngo nizera nyina wanje haleluya ngo amazi yo kunywa nawe ndaguha amazi y'ubugingo uyu mama ariko atariko aratahura Yesu amubwira amazi y'ubugingo nawe mahanze amazi aza kuvomesha cyo muri iryo riba nyene naje tabara cyane dusome mu izina ryawe tubandane hano kuri Kristo umugore aramubwira ati mugenzi base ayo mazi sinze ngira inyota kandi sinze ngaruke kuvoma ino hose kuri seze Yesu aramubwira ati genda uhamagara umugabo wawe uhetse ugaruke ino uwo mugore aramwishura ati nta mugabo mfise Yesu aramubwira atuvuze ko kubwiza ngo nta mugabo ufise kuko wari ufise abagabo 5 ariko ufise ubu si umugabo wawe ivyo ubivuze ukuri n'umugore aramubwira ati mugenzi ndabona ko umuntu uvugishwa n'Imana basogokuruza bacu basenga kuri uyu musozi ariko mweho mugira ngo Yerusalemu niho hantu hakwiye gusengerwa kuri 21 haleluya Yesu aramubwira ati nizera mina wanje igihe kijya kuza si kuri uyu musozi canke Yerusalemu uzosengera data mwebwe musenga icyo mutazi tweho dusenga icyo tuzi kuko agakiza kandi kirashitse nyabasenga bukuri bazosenga data mu mpemu no mukuri ko data arondera abamusenga bameze batyo ni mpemu kandi abayisenga bakwiye kuyisenga mu mpemu no mukuri Turisenga nyamugore aramubwira ati ndazi ko Mesiya azoza yitwa Kristo uwo azozira niwe azoduserurira byose Yesu aramubwira ati ni jewe nyene turiko turavugana amen Yesu nashimwe cyane uyu mama by'ukuri yari afise amakuru y'ibya Kristo yari afise amakuru y'ibya Mesiya yuko Mesiya azoza haleluya haleluya yafise amakuru yuko Mesiya azoza ari ikintu cy'igitangaza kije kubakiza ibintu byinshi ntibizere ko Mesiya yaserutse amen ni nuko n'ubungira ngo muri Isirayeli batizera ko Mesiya yaje baracyamwiteze by'ukuri baracyiteze umukiza ko aza kubakura ko ngirangiza intambara baba barimo baracyiteze umukiza ko azomanuka izi ntambara zishira ku iherezo baracyiteze umukiza ko azoza ariko umukiza yaraje haleluya uyu mumama yari azi ko Mesiya azoza kandi ko azobakiza reka tubandanye gato jukuri ndikeba sinari kubarambira pe kuri 25 yamugwa aramubwira ati ndazi ko Mesiya azoza yitwa Kristo haleluya ikintu yarakize Mesiya azoza kandi azoza yitwa Kristo amen uwo azozira
niwe azoduserurira byose. Bari bamwiteze kuvukiza ko azoserurira ibintu byose, ko azokiza abantu, ko azobohora n'ababoshwe. Ngiyakumbuye ko n'iryo riba rizogira rikamera neza kandi. Amen. Kuko ngira nuko azoba n'andi mariba abe hafi. Ko bari babwiye nk'umuntu w'inkomezi. Ko tuza kuba ibintu byinshi. Tubana rero dusone mu izina rya Yesu. Yesu aramubwiye ati ni jewe nyene turiko turavugana. Haleluya. Ni jewe nyene turiko turavugana. Yesu aramwishurira ni jewe nyene uwo turiko turavugana. Haleluya. Kuri 27 unabigishwa biwe barazi batangazwa nuko avugana n'umugore, ariko nta wavuze aturondera iki cyane ngo uvuganira iki, bavuganira nawe iki. Maze no mugore asiga umubindi wiwe hano sigara abwira abantu ati nimuze. Haleluya. Urabe umuntu ambarira icyo nakoze byose nambara Kristo. Kuri kandi bava mu gisagara ngo bamusange iyo ari. Haleluya. Amina. Bene data uyu mugore ageze ahantu abigishwa bamaze kuza abona ikiganiro gicitse, ariko abona ko yahishuriye ikintu gikomeye, ko ashobora kuba yabonye umuntu bari bategereje igihe n'igihe, umuntu bari bateze ko urukiza. Kandi uyu mumama yamenye yuko hari abandi bantu bakeneye iyi serivisi, bakeneye ukarira mu mitima, uruhuka. Yamenye ko hari abandi bantu imitima yabo yifuza aya mazi y'ubugingo. Yamenye ko ku musozi iyo yajya ava cyangwa mu gisagara aho yajya ava hari abandi bantu bakeneye kugukira mu izina rya Yesu. Yamenye ko muri we hari abandi bantu ko muri bagenzi biwe cyangwa muri abo bagabo biwe yari afise. Yamenye ko hari abandi bantu bakeneye agakiza, bakeneye kubohoka, bakeneye kubuka mu mitima yabo. Nta majambo menshi yavuze abigishwa baje, ariko yahise ashingura afata umubindi yaraje kuvoma by'ukuri awuta ngaho, agenda mu gisagara aza kuvuga inkuru. Kuri murongo wa kane kuri murongo wa 29 ati nimutse muraba umuntu ashobora kumbwira ibyo nakoze byose. Akarashereza ngo nimba ari we Kristo. Amen. Nibwo butumwa bwiza yatwara. Nimba ari we nde, ari we Kristo, nimuze murabe. Yagiye mu gisagara ati nimuze nawe nuze ngurabe umuntu ashobora kumbwira ibyo nakoze byose. Haleluya. Nimuze murabe umuntu ashobora kumbwira ibyo nakoze. Hari indirimbo ndibuze, hari indirimbo y'Abanyarwanda iravuga ngo nimuze murabe. Iravuga ngo kubiceceka ngo bimeze nko kugira iki, nko gukingirana ng'umuriro gugurumana ngo muri jewe. Iyo umuriro ari mwinshi bakawuganira ahantu ukaba wugawe ukuri udashobora gusohoka umuriro. Iyo wuguruwe ugana umuriro mwinshi uri kuhingira ahantu hamwe, ugahindura ahantu hamwe bikagusohoka. Iyo wuguruwe umuntu ari hafi yawo uzana speed nyinshi, umuntu ushobora kumubwira nabi. Ugenda utema utongora ahantu uri kuba cyangwa se kuri uwo muhinzi uri. N'uyu muririmbyi yaririmbye neza ngo ubiceceka ngo bimeze nko gukingirana. Ibyo Yesu yamukoreye, umwe Yesu yamubohoye, agakiza Yesu yamuhaye, aho Yesu yamukuye intahe yiwe. Kubiceceka ngo yameze nko gukingirana umuriro uri kuragurumana n'umutima. Umuriro kuraka wabuza cyangwa umenere, niko muri we turameze cyamuririmbye. Kubiceceka bimeze nko gukingirana umuriro mwinshi uri muri we. Asaba ngo nimuze murebe nk'umugabo ngo ubasha kumbwira ibyo nakoze byose. Haleluya. Hano twari nk'abantu bakikije, twari nk'abakozi b'Imana. Umuntu wese afashe akanya kuri mugoroba n'akanya keza ko ku munsi wa gatanu gusohoka kumbure
nakanya keza ku munsi wa gatanu abantu baba baruhutse kubura n'umuryango nakanya keza abafise abana kubitaho akabaganiriza akabereka urukundo nakanya keza ko gutembera mu majambo make no kuruhuka munsi wa gatanu weekend yatamu ariko twakoranye kuri uyu musozi twakoranye bene nakanya keza ko kuryama umuntu amaze isomene yiruka abanyeshuri bamaze isomene biga bakora ibibazo bigiye bitandukanye abakora bamaze isomene bakora bavunika ariko bati ku munsi wa gatanu kimwe cyo kuruhuka kuri musozi numve ijambo ry'Imana ndikuyavuga ibanga ry'Imana cy'ukuri iri banga ry'Imana riri mu mutima wawe byagukwega uyu munsi uzana wawe rero ibyo bintu wahawe n'Imana yagomba uyu munsi umugoroba ufashe usubize inyuma urabe ubuzima bwawe mwinji yaririmbye neza ubugi ingoga nje gahindutse ukundi yesaho yangerera umuco washitse umutima wanje yesaho yangereramo Yesu yangerereyemo Yesu yangerereyemo Haleluya ndani sewe ndashima Yesu yangerereyemo umuco unone ubisivyi zigiro niseye Yesu yangereyemo n'indirimbo neza yose ariko yarafise ugushira amanga yuko ubuzima bwiwe bwahise ukundi kuntu Yesu igihe yamugereramo amen kumbe mwashobora kwizera Imana kwizera Kristo ese tuzi muzo nayo zazihana mwakizera Kristo ariko bwabuzima bwese kumubwiramo ariko mubwirira kuri bwabutse ariko umunsi tumugahura n'ingana yaregeze kuyumva iyo umuntu w'umusore yarafise icyago muri we endekeye kugira ngo murakoze Imana mwiza iyo umuntu w'umusore yafise icyago cya masibaso muri we aho hantu ndana arizera Kristo arasenga Imana biragishimira ntawe aranga gukirira umunsi umwe hazi ijambo aje gusenga kandi yasenga hafi ya misi wese samedi dimanche akaje gusenga umunsi umwe hazi ijambo ry'Imana iki jambo rivuga ngo vuga naba umuntu wizeye watore ahubwire deliverance musengeranire agusengere wa musore ashavuga ati ni izina rya Yesu ndagiye aragenda ashikira umukozi w'Imana yaraje umukozi w'Imana abafite ibanga uri cyo gufasha amubwira ati umukozi w'Imana ndi hano sengera kandi cyo ubwaje nasenze kandi ninsi nawe nakushira kibiganza by'Imana musenge mufanye dusenge ese amaboko ubuzima bwanje ntishobora gukira ntabwo ushobora kwikiza ko nta mahoro mfise nta munezero mfise umere umukozi w'Imana ati by'ukuri bivuye mu mutima uraje wumva ushaka guhera ateye ariko nta nkomezi mfise niyo ntayo yatubwiye kandi ntayo yadufashije nawe nyine rega yavuye hahandi aza kutubwira ati nimuze murabe umugabo ubasha kumvuza nimuze murabe indi strategy twokoresha yaje kutubwira ubundi ati reka nabereke umukozi w'Imana aramubwira ati tukamanda gusengera aramusengera ifana by'ukuri umusore avana abohotse ahavana amahoro ahavana umunezero tumubaza ati twafise umunezero mwinshi byagenze gute ati nabohotse kumaze iminsi ufise umunezero mwinshi narabohotse nimuze mabwire kumwe nabohotse atubwire okay nawe by'ukuri ufise ibyo Yesu yagiye gukorera ufise ukungene nawe kandi nyene hari abantu bakeneye kuvayo hari abantu bahabohewe uwo muriro w'amahoro Kristo yaguhaye ukwiye kwaka muri wewe maze ntuzibiranye ariko usore
utange koma intahe. Ntibivuze ngo uze kwishingira ahantu 15, 10, 50, oya, n'abantu babiri n'umuntu umwe n'umugenzi wawe, hari umunsi ubuzima bwanje bwahindutse ukundi ubwo Yesu yangereramwo. Ari umunsi naje gukezera no kuzimira, nubwo Yesu yangerereye mu wa munsi. Ari umunsi Yesu yampaye amahoro. Amen. Nubwo Yesu yangereramo, nubwo Yesu ibohora, nubwo Yesu yankiza, n'uwo munsi nyine abakozi bake. Muri ivyo none twese aravuga ngo Yesu ndacibuka umunsi, haleluya, ndakwemereye ko ari we Mana yacu. Nizo nezererwa cyane ngo mpimbetse himbaze Yesu yanyogeze ibyaha. Rero mwene data mukozi w'Imana muri hano hantu k'umugoroba n'ijambo ry'Imana, kugira umugore kubiceceka bitamukundiye yumva yotuma ibindi yaje kuvomeramo aho hantu, ariruka aja mu gisagara. Hano munsi twaso abantu bizeye, hizeye abantu benshi, kuko abantu benshi bakeneye Kristo, abantu benshi bakeneye kubona uwo Mesiya ko yabonetse. Amen. N'abantu benshi bakeneye kubohoka. Haleluya. N'abantu benshi bugarijwe na depression, bakeneye gukira. N'abantu benshi bugarijwe n'ukwiheba byo gutandukana, ariko bakeneye Kristo. Amen. Amen. N'abantu benshi bakeneye umukiza, kandi bakeneye iyo ntayi iwawe, ntukikengere. Ijambo ry'Imana riravuga ngo nyarushara azova mu nkanga, ntukikengere uko nyene. Iyo ntayi nyene niyo genda ijana uko nyene. Amen. Ndiko nababwira nanjye n'ikintu, niyo nyene irakwiye ijana, ariko abantu bakire ku bwawe, abantu babohoke ku bwawe bw'iyo ntayi yawe, kubw'icyo Yesu yagukoreye, umukozi w'Imana uri hano hantu bakire. Amen. Imana aya majambo y'Imana Yesu yise mu mutima wanje, mwebwe muyumvise mwese, Imana ibahezagire kandi ibahe umugisha. Rimwe ndangize senga. Uhoraho Mana data wa twese uri mu ijuru, uhoraho Mana ugororotse kandi urengeye byose, uri Imana ikomeye, uri Imana ihambaye, uri Imana washize ubugingo bukomeye budashira muri twebwe, uri umwami waduhaye amahoro tukayagira, ngo kera twari abo gupfa rubi twishwe n'ibyaha byacu, ariko waduhaye amahoro, waduhaye ubugingo, waduhaye umunezero, waduhaye umwidegemvyo. Haleluya. Abagenda binyegeje, abagenda bafise amasoni, arabaterwa n'intego mu ndoto, ariko Yesu araza arabohora, Yesu araza cyane muri iyo migozi mw'izina rya Yesu. Nyiri nayo ikwiye gutangwa, hariho boshe muri ubwo buryo, abana badasinziriye. Mw'izina rya Yesu Kristo, uduhe mwami Mana y'umutima, uduhe umuriro, ududubize mu mitima yacu, ku buryo tutabasha kuwugarana, ku buryo tutabasha kuwupfungirana, ariko umuriro wo kurekura, umuriro wo gukiza, umuriro wo gutabara, mw'izina rya Yesu. Abaranduka ndimba yatubwiye neza ngo amavuta ngo ntabara abaranduka, izina rya Yesu. Ngo mu mutwaro, ganuye mu mutwaro ugira intahe muri twebwe kuzishenga n'abandi maze bagakira, mw'izina rya Yesu Kristo. Gasenze Imana uduhe umutwaro mw'izina rya Yesu, aho utagize umutwaro w'abandi bantu, imbabazi zawe nizituboneke ko, amaraso yawe naturengere, mw'izina rya Yesu Kristo. Eza imitima yacu, utunganya imitima yacu, maze mwami utugirire ikintu mw'izina rya Yesu Kristo, cy'inyota yo gusangiza abandi iyi ntahe, yo gusangiza abandi kubohoka twabohowe, yo gusangiza abandi amahoro twarose mw'izina rikomeye rya Yesu, yo gusangiza abandi umunezero twarose biciye mu kwizera Kristo. Murakoze Mana kubana nacu, murakoze kugiye kudushyigikira muri byo bose ni muri bose, mushimwe n'uhabwa icubahiro mw'izina rya Yesu Kristo dusende twizeye. Amen. Yesu nabahezagire cyane. Amen, amen. Urakoze cyane, umwami Yesu aguhezagire. Ego turishimye cyane, turanezerewe n'iri jambo. Mu by'ukuri uhoraho yari yaduteguriye ijambo, reka dushime Imana. Ego umwe wese yaturira Imana, twavyumvise yuko ari ukwatura kugira ngo Imana itubohore, ibohore. Hari ibintu biboshe, ariko
nk'uko uwo yaturiye yesu atangura kumubaza ibyo adatahura, kandi natwe hari ibidushikira tudatahura, hari n'ibyo atari yavuze, kuko ntiyari yavuze ko adafise ko afise abagabo batanu. Mugabo ako kanya kabaye akanya ko kubivuga, natwe dufata akanya ko kubwira Imana ngo itubohore aho bitugoye, kandi dusabe n'izi nkomezi zo kugira ngo dushobore kugenda kubwira abandi bariko bararimbuka, bariko bagenda hatariho. Uhoraho Mana yacu, turagushimiye, turagushimiye cyane kuri kano kagoroba, ku majambo meza bohora, amajambo akomeye, kuko hageze ko abagusenga bagusenga mu kuri no mu mpwemu. Natwe turaje imbere yawe Mwami, twumvise akarorero k'umuntu yari yaraboshwe n'icaha, ariko aravuga ati ntabara, kandi uramutabara. None rero natwe turaje imbere yawe, ibyacu urabizi ntubiyobewe, ariko turaje imbere yawe Mana, turabitunze ko agatoki Mana, bya bindi byagiye bitujana kure yawe, turaje kubigaya imbere yawe kugira ngo databuja ubitubohore. Mana, ijambo ryatubwiye kare mu ndirimbo ngo ntaco ntinya, turi iwawe, turi ku muvyeyi, turisanzura, kandi tuzi yuko waje kutubohora. None Mana, turaje ngo utubohore ivyaha. Hari ivyaha vyama bikunda kudutsinda vuba, tukagira ishavu, tukagira ukwidoga, tukagira ukwihebura. Mwene data yavuze ati hari aho umuntu ashika ahantu akavuga ati mbega ibi bintu nzobikorwamo n'iki? Ndakwinginze Mana uhoraho ngo udukure muri ibi bintu bitaguhesha icubahiro, udukure muri ibi bintu bitunaniza, kuko twigize abantu bashobora gukemura ibibazo ariko bikatunanira, bikadukumbagaza, ariko wewe ni wowe ukemura ibibazo. Mana yo mwijuru, aho twigize banda bishoboye bikatunanira, turaje imbere yawe kugusaba imbabazi ngo wowe ubishobore, wowe ubidutabare, ubidukure ko Mana. Mana yo mwijuru, turaje imbere yawe muri kano kanya. Rwa ruririmbo rwavuze ngo mpa amavuta Yesu mbone kwaka, turagusavye amavuta kugira ngo dushobore kwaka. Ngo mpa amahoro Yesu, turasavye ayo mahoro mu mutima wacu. Turasavye Mana kukugira uwa mbere, kuko uri uwa mbere. Yesu aba ari uwa mbere muri twebwe. Uhoraho Mana, hari aho twumva ijambo tukaryicarana tukarigumya, ariko rikatunanira gutanga. Turakwinginze rero ngo duhe umuhemu wawe adushoboze kugira ngo tube twotanga ijambo wowe waduhaye gutanga. None rero turaje tugushima kuri aka gakiza keza waduhaye, turaje tugushima ku giciro watanze, ikiguzi watanze kugira ngo dukizwe. None rero Mana, turaje kubigushimira. Hari ico twipfuza, turipfuza kuzokubona, turipfuza kuzoshika mu ngoro yawe, kandi tutaraba gusa turaha, tukuzaniye na ba bandi bose wadushira imbere kugira ngo tubabwire ubutumwa. Harimo n'imiryango yacu, harimo n'abagenzi bacu tugendanye imyaka myinshi. Mana, nabo tugendanye mike, bose ngo bibuke ubahezagire. Ndabigusavye ndakwizeye, ni mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo bisavye, amen. Nuko umwami Yesu abahezagire, mugire weekend nziza.